bakunzi b'urubuga bwa Yesu TV, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ngomba tuganire ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rizima ririmo ububasha, ijambo ryanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ni cya gatandatu, duhere ku murongo wa 66 dushitse ku murongo wa 69. Umurongo wa 66 dushitse ku murongo wa 69. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. Yesu abaza bamwe 12 ati, mbega namwe muragomba kwigira? Simoni Petero aramwishura ati, tuje kwande ga mugenzi, ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo, natwe twarizeye tumenye yuko wewe uri uwera w'Imana, Imana ishimwe. Reka tubanze dusenge Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye ko uri Imana y'icubahiro, Imana idahinduka. Turagushimiye ko uri Imana igira neza, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana ivuga ntiyivuguruze. Iri jambo ryawe Mwami rikomeze kugira ububasha mu bazoryumva. Mu izina rya Yesu Kristo ndarisengeye. Mwami, ni ijambo ry'ububasha rikomeze kugira ububasha. Ni ijambo ryahezaga, ariko data rikomeze guhezagira imitima myinshi. Data rihindure mu izina rya Yesu, ribinyishu uzoba ukoze nyene icubahiro. Urakoze nyakubahwa, urakoze kubyumvise. Mu izina rya Yesu Kristo nawe tubisabye, amen. Turamaze gusoma aya majambo ari muri ubu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 6 umurongo wa 66 gushika ku murongo wa 69. No kuvuga aya majambo nayahaye uwo mutwe uvuga ngo, muri Yesu Kristo niho hari ubugingo budashira. Mu izina rya Yesu Kristo niho hari ubugingo budashira. Reka turabire hamwe agace ka mbere canke ingingo ya mbere. Ni kubera iki abigishwa bagaburuye, bamwe bakamuvako bakagenda, bakareka gukurikira Yesu? Ni ukuvuga ngo amansobanuro gatoya, abigishwa n'intumwa bari batandukanye. Ni ukuvuga abigishwa muri rusangi n'abamukurikiye bose agenda bigisha ijambo ry'Imana, ariko intumwa ni zimwe yatoranya akaziha ibikorwa, nizo ntumwa. Ahanini izi ntumwa nizo zasigaranye nawe, hanyuma nizo yabajije ati, mbega namwe muragomba kwigira? Nizo zizi ntumwa yabajije, intumwa 12. None ni kubera iki bagaburuye ntibabandanye kumukurikira? Icyatumye benshi bagaburura, hariho bamwe bari bakurikiye Yesu Kristo nk'ingwizamurongo, kuko bari babonye ibitangaza yakoze, kuko bari babonye ko yahagije abantu, kuko bari babonye ko yakijije indwara, kuko bari babonye ibitangaza yagiye arakora. Hanyuma baramukurikira kubw'ibyo bitangaza, abandi bamukurikira kubw'iyo mitsima bariye na ya mafi byatumye bamukurikira. Ariko Yesu Kristo avuga ijambo rikomeye, ariryo ryatumye baca basubira inyuma. Yesu yavuze ngo, utandyako uwo ntankwiye, utarya ku mubiri wanje uwo ntankwiye. Iryo jambo rirabazazanira rwose, ryarabazazaniye rwose, ryarabujije amahoro. Batangura kuvuga ati, mbega uyu muntu n'umuntu ki avuga ko amuryako? Bati, mbega ibyo byoshoboka? Benshi batangura kugenda umwe
basubira inyuma bamuvako baragenda. Yesu arabibona ko bagiye. Amaze kubibona abona abenshi basigaye zari intumwa, atarababwira ati mbega namwe muragomba kwigira. Turabona agace ka kabiri Petero yishuye Yesu Kristo, yishura Yesu Kristo. Petero yishuye amajambo y'ubwenge kandi yamwishuye amajambo akomeye. Petero yabanje kwiyumvira, kuko Petero yari yakurikiye Yesu neza, yari yaramenye uwakurikira, uwo yakurikiye. Hano muri aka gace karavuga ngo Simoni Petero niwe yishuye neza ati twokuvako tukaja kwande ko ari wowe ufise amajambo y'ubugingo. Twokuvako tukaja kwande ko ari wowe ufise amajambo y'ubugingo. Amwishura amajambo akomeye. Petero yatawe ko muri Yesu Kristo ariho hari ubugingo. Yatahuye neza ko Yesu Kristo ariho afise ubugingo. Nico cyatumye amwishura aya majambo. Petero yaratahuye neza ko atakindi kintu na kimwe gishobora kuza kiruta Yesu. Yatahuye neza ko ata muntu n'umwe ashobora kuza aruta Yesu. Izina rya Yesu Kristo rifise ububasha. Izina rya Yesu Kristo rirahambaye. Izina rya Yesu Kristo riruta ayandi mazina yose. Haleluya. Izina rya Yesu Kristo ntaho rihwaniye n'ayandi mazina. Turabona amazina menshi muri iyi si, kandi amazina ahambaye, ariko nta zina rihambaye riruta izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo rivugwa buri munsi. Izina rya Yesu Kristo ririmbwa buri munsi. Ku munsi bararivuga, ariko amazina y'abana b'abantu ntibayavuga iminsi yose. Mana ishimwe, kuko umwana w'umuntu arabaho akagera igihe akavaho, ariko Yesu Kristo yamyeho n'ubu azokwamaho ibihe bidashira. Nta rindi zina riza riruta Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo rihumura impumyi. Izina rya Yesu Kristo rimugurura ibimuga. Izina rya Yesu Kristo rikiza indwara z'uburyo bwose. Izina rya Yesu Kristo rirahambaye, riraremesha. Izina rya Yesu Kristo rituma abantu baharirwa bagakizwa iyo baryumvise, kuko abaryizeye bose barakira. Mana ishimwe. Haleluya. Barakira bakaba bazima. Bavuze izina rya Yesu Kristo abadayimoni barahunga. Havuze izina rya Yesu Kristo indwara zirahunga. Turamaze kumva amazina menshi ahambaye ku isi. Turamaze kumva abahambaye. Ayo mazina yose ntaratera ubwoba abadayimoni. Ayo mazina yose ntarakiza indwara. Ayo mazina yose ntaramugurura ibimuga. Ayo mazina yose nta n'igitangaza na kimwe arakora. Ibitangaza bakora no kwicana gusa. Ariko izina rya Yesu Kristo rirakiza. Haleluya. Izina rya Yesu Kristo rirabohora. Nico gituma dukwiye kuryizera. Ukwiye kuryizera wewe, kuko izina rya Yesu Kristo rifite ububasha bwose. Nimba urwaye indwara yananiye gukira, iryo zina rya Yesu Kristo rishobora kubohora ukaba muzima. Rishobora gukiza ukaba muzima. Ryizere. Uri mu bibazo, izere iryo zina rya Yesu Kristo riragutabara, kuko Yesu Kristo ni umutabazi. Haleluya. Nta kindi cyazanye Yesu Kristo atari kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke usagutse. Bene data, nagomba kubabwira iryo zina rihambaye, izina ayandi mazina yose, izina ribohora. Nawe uyu munsi rirashobora kukubohora. Uyu munsi rirashobora kugira muzima. Uyu munsi urashobora guharirwa kubw'izina rya Yesu Kristo. Urashobora gukira kubw'izina rya Yesu Kristo. Mana idufashe. Mana ikugirire neza mwene data. Nagomba dusenge. Imbere yuko ndangiza dusenge, nagomba ndagusengere kugira ngo iryo zina rya Yesu Kristo ikugirire neza. Mwami Yesu, ndagushimiye ko uri Imana y'icubahiro. Ndagushimiye ko uri Imana y'igitangaza, Imana ibohora, Imana ikiza. Reka sengera uwo muntu amaze igihe kirekire arwaye,
mu izina rya Yesu Kristo nyene turiko turavuga, rimuseruke ko rimubohore. Reka sengera uwo muntu amaze igihe yihebuye, mu izina rya Yesu Kristo rimuseruke ko rimuremeshe. Reka sengere uwo amaze igihe amerewe nabi, atagira icepfo n'ica ruguru, mu izina rya Yesu Kristo rimuseruke ko rimugirire neza. Urakoze mwami Yesu, urakoze ko uri Imana yumva, urakoze kandi kubyumvise, urakoze kugiye gukora, mu izina rya Yesu Kristo niho ndabisavye, amen. Mwari kumwe na mwene so muvuga butumwa Nimenya Emmanuel, mukomeze kugubwa neza no kumererwa neza. Mwibuke gushirako sabone. Imana ibahezagire.